utubazo tumwe twebwe aba-entrepreneur baratwigenza no kuvuga aba-entrepreneur baje ngaha bagwizatunga naho ufise nyakubahwa nyene cyubahiro mwavuze miliyoni hati muri y'amadolari amahera menshi cyane ni benshi gose ariko naho ufise ibihumbi 100 abakeneye kuyarya ko abari benshi nico gituma iyo gishe niki yodufasha cyane kugira ngo ya matentative duhura nayo turiko turarondera ibinabiriya agabanuke hama ibintu bifata inzira mu mwanya muto. Ikindi naco gikomeye nyene cyubahiro nuko biragoye nk'umugwizatunga mfate nka Claude hariya microfinance kazoza ukazobona ari kaburana n'umuntu yamwigenjeje ko ugasanga urubanza rumaze igihe bamurengutsa birasubiza inyuma cyane iterambere. Nukuvuga ashatse kuvuga yuko hobaho sentare ica imanza byihuse z'abagwizatunga kuko mu Burundi nabibonye umuntu umwe canke yatumwe n'uwundi umwe arashobora gutuma we uhomba utohomvye agatuma wugara utokuganya. Muri mwebwe nyiri cyubahiro sinkekeranya ko mutunganye kandi ufite ubutungane muri mwebwe, ni naco gituma nyiri cyubahiro ntakambye ndasaba ikigongwe abo ba diaspora b'abagwizatunga bafunzwe. Hari abazanye imitahe minini ngaha hirya y'ejo twaragiye mu mpimba dusanga abashika 6 bafungiwe hajya mu ibohero kandi benshi muri bo bazanye imitahe minini. Cyane icyubahiro kuri gihugu cyacu nagomba sabe aba diaspora ngaha twongere tumukomera amashyi mukenguruke. Muri mwebwe sihekeranya neza yuko ubu Burundi buteza gutera imbere biciye muri mwebwe nyene. Nico gituma nyakubahwa nyene icyubahiro nagomba cengira ko nkuko mwabidusabye tuvuge ivyo tubona vyoteza imbere igihugu n'ingorane duhura nazo ko bari ngaho bose n'aba-entrepreneur b'aba diaspora, kandi ndabakengurukiye ko mwatwimviriye ko kugira ngo tuyage. Icambere ku bwanje turakwiye gishe iniki mu Burundi aho umuntu w'umu-entrepreneur agenda akaroheraho vyose vyakeneye. Ico kiradufasha cyane kuko umuntu w'umu-entrepreneur kuva mu bushikiranganje ugenda hariya wongera bigatwara nk'ibisitanu kugira ngo document yari kuboneka mu mwanya muto. Ico n'ukuri je ndakibona nk'intambamye ku muntu w'umugwizatunga nta mwanya agira amafaranga. Rero amafaranga turayafise, nico gituma cansaba nyene cyubahiro iyo gishe inike ntibe gratuit, bantu bose barihe ama service d'urgence nk'uko muri Etats-Unis, Canada n'ibindi bihugu biteye imbere babikora. Nta mugwizatunga n'umwe ngaha adashobora kuriha 2 millions mu gakeneye document même jour. Ivyo biraba mu bindi bihugu. Ico ndagisavye nshimitse nimba vyoja muri ADB nyene tukagenda muri ADB ushinga societe ku munsi umwe vyose bikaca ukabironka bikorwa byihuta. Ico ni cyambere. Ca kabiri iyo gishe inike kandi tugomba kwicizufasha gutatura utubazo tumwe twebwe aba-entrepreneur baratwigenza no kuvuga aba-entrepreneur baje ngaha bagwizatunga naho ufise nyakubahwa nyene cyubahiro mwavuze miliyoni hati muri y'amadolari amahera menshi cyane ni benshi gose ariko naho ufise ibihumbi 100 abakeneye kuyarya ko abari benshi. Nico gituma iyo gishe niki yodufasha cyane kugira ngo ya matentative duhura nayo turiko turarondera ibinabiriya agabanuke hama ibintu bifata inzira mu mwanya muto. Ikindi naco gikomeye nyene cyubahiro nuko biragoye nk'umugwizatunga mfate nka Claude hariya microfinance kazoza ukazobona ari kaburana n'umuntu yamwigenjeje ko ugasanga urubanza rumaze igihe bamurengutsa birasubiza inyuma cyane iterambere. Nukuvuga ashatse kuvuga yuko hobaho sentare ica imanza byihuse z'abagwizatunga kuko mu Burundi nabibonye umuntu umwe canke yatumwe n'uwundi umwe arashobora gutuma we uhomba utohomvye agatuma wugara utokuganya. Muri mwebwe nyiri cyubahiro sinkekeranya
ko mutunganye kandi mufite ubutungane muri mwebwe. Ni naco gituma nyiri cyubahiro ntakamvye ndasaba ikigongwe abo ba diaspora b'abagwizatunga bafunzwe. Hari abazanye imitahe minini ngaha. Hirya y'ejo twaragiye mu mpimba dusanga abashika 6 bafungiwe hajya mw'ibohero, kandi benshi muri bo bazanye imitahe minini. Tusha dusanga hariho n'uwavuze araturimbira akaririmbo yarabarukiye akaririmbo asaba imbabazi. Nukuri turavye bamwe muri bo harabafungwa bazi ukuri pe, mugabo harimo n'abandi usanga ibibafunze bari gucibwa amande batari kuja muri ako gashuko bakamare mu mwanya. Ico gihe rero iyo abantu b'abagwizatunga bafunzwe ku vyaha novuga vyari gucibwa amande, bituma societe yugara, bene imitahe bahomba, n'uwagomba kuza akaca agira ubwoba. Nyene cyubahiro aha twebwe tuvuze ko tutagira ubwoba twoba tubeshe. Hari abantu benshi usanga bagerageza kwigenza kuri uyu nuriya. Muri mwebwe ndabizi neza ko atari mwe mubigira, nimwe muratunganye cyane. Mu gico ndagisavye nshimitse yuko iyo gisheniki yotuma abagorwa n'uyu nuriya bagabanuka, ko muri ibintu byose bigakorerwa mu kibanza kimwe kandi ibintu bigafata inzira nk'uko mwamaze kubitumbereza. Murakoze. Genda kunde hageze uburaniro umuntu naho uburaniro bapfuye ndavyakira kabisa uwishe umuntu naho uburaniro ishaze kubwira yuko n'ubu nkaho genda ukanigiriye verification muraca mutora muze porte parole muce mutora amadosiye yabo aze kuyaba amaduce turamwe wese ivyiwe kuko mwe wese ni responsabilité individuelle. Burya nabwiye ko turi ku rugamba rw'iterambere, hari abandi bari ku rugamba rwo kurwanya iterambere. Ukabibona burya ari cyo bita crime organisé. Ubona neza ko hariho kampanye yo kwica igihugu, ukabona ko uyu cyakoze n'uyu, ukabona ko umenga n'ibintu bumvikanye neza yuko bategeza kurwanya iterambere ry'igihugu. Urumva rero nk'uwo biboneka ko abari mu bintu umenga birapanze neza, urumva uwo ntacyo uzoya kuvuga. Hari uwundi nawe afatwa nka par exemple na fraude. Ibintu bya fraude ndakubarire twe twarabonye neza ko hari urugamba ruri bien organisé ruviziki yuko leta atafaranga na rimwe ryo kwinjira mu kigega kugira leta ikibura amahera guhemba abantu bace bagumuka, igihugu kitagira urumva kikigira amaserivisi yose atagira abafonctionnaire, atamupolisi abantu, atamusoda abantu, atamucamanza abantu, atamwarimu, atamuganga bwira byose ari privé. Igihugu kiba kigiye hariho abari muri kampanye neza bavyigisha kigisha n'amastrategie ingene amahera adashobora kwinjira mu kigega. Ugasanga aho umuntu n'umugwizatunga akumvikana muri obere, ukabona neza ko obere iriko irakora ibintu neza, ubibona rero abatumwa turagwana buke. Iyumvire nk'ahantu wari gutanga bodaboro TVA sigwaho umudandaza TVA n'abaguzi bakurungikana amahera ukayacana, mugabo cy'ubwira wari kujana nk'imiliyari 5 bacavuga ati zana imiliyoni 500 ibindi turagiye kumvikana tuzoza kumpaya. Ivyo ni ibintu bibi nk'uwo muntu aripfuriza neza igihugu, sico kimwe n'uburasi, abari cyo kimwe n'uburasi. Rero hariho umwe wese individuel macetu haje muraca ubaha amadosiye duce turaba individuel umwe wese ivyiwe, kuko turamaze kubona bari neza tubibona. Ico rero mugabo sindabagiriza ntarabona dosiye ingene ziba zimeze. Iyo vyagishe niki ariko burya niyo effort presse turiko turagira. Burya murabona nka ministere imwe NDC mine energy, murabona bijya byose n'ibintu bijanye n'ubutunzi gusa. Kubera iki twayigize kugira ngo umuntu ntaze kuvuga ati jewe ngira nkorera muri secteur y'ubutare mbanza kugenda muri iriya ministere cengenda biherereye nkaho nyekuru kuragira NDC uragira commerce urakenera umuyaga nkuba ujana bwandu no umuntu yagize NDC yabuze umuyaga nkuba gute kandi ngaho nyene muri iyo ministere irabana NDC none yamwemerera NDC itamu umuyaga nkuba
ugasanga mugabo ikintu nababwira ingorane ntizihagaze kuvuga ngo organisation, zihagaze ku bantu. Hariho abantu nubatse ku buzima bwabo buhagaze kuronka poste muri leta, wama muvyumva ndiko ndabivuga. Igihe uzobuzi yuko ubuzima bwawe buhagaze guhembwa muri poste ya leta, leta ihemba make mucarondera mugwizatunga. Hari n'ibindi tubona ku bagwizatunga bagira inama kugira bibereke inama nk'ubutendindege tukarangire twokwiba leta. Jeje narinjejwe gucungira leta muri icyo gisata, muga nkavyibagira leta nkayirondera kavuga ngo ntibaho ntiyayindi nababwira imubugiriki, bumva yuko urenga n'abantu ucungiye tuzokuba duhembwa naho twoba turi zerofa. Ivyo ntavyo bari bwamenye, turiko turavyigisha. Ico gihe agacagira inama n'umugwizatunga ati rero aha tubigira uku. Hanyuma kwa bahati mbaya kuko uwo muri leta ntawe uzobona signature kuko amahera ya transfera iwawe. Iyo rero tubifashe ni umugwizatunga afasha. Umugwizatunga aja kuraba wa wundi baje inama kugira ngo leta tumwamugabo none ko teba afashe bavuze subize sana, none nawe ujya mu turi wawe watwaye sana ati honyine ukamvuga ndakwica. Ivyo biraba ati honyine ugahirahira ukamvuga ndakwica. Hanyuma wewe ugatutanga urumva ucuba frise yuko ari wowe wafashwe kandi mwari babigira inama n'uwo wundi muri leta. Ivyo twaba twabibonye, none kutamuvuga umuvuze acavuga ati utavyitwa ko ari wowe wagize fraud. Hariho ibindi mperuka kubibona vyovyo n'akamaramaza. Je narinzi ko ari abakozi ba leta gusa bonona. Iyumvire ko umugwizatunga w'umunyamahanga yaje, umugwizatunga bwahi Burundi nyene aca mubwira ati ubwa mbere mbere yo kuvuga ibindi bintu vyose bazoshirire 5 miliyoni ngaho. Umugwizatunga wo mu Burundi 5 miliyoni kandi utayatanze no gupfura ashobora gupfa. Ni umunyamahanga umuzungu. Umugwizatunga wo mu Burundi umuzungu yaraparanganye acagira imana bafise umurundi w'umugenzi. Ubwo nyene aramubwira ati jewe ndabuze indege yihuta nagira mpunge nyiruke. Wa mugenzi rero avyumvise acatwara ruta taturungika kugenda kumuhumuriza ati ntihagire ico mugira noba ngo oro niyo umufashe wacavuga ati jewe ico vyarigeze ndamuvugisha ngorane mugabe yumvira umugwizatunga ngaha. Hacu namubwiye nta kibanza muri mu Burundi sawa kize mufise uwo mutima wewe uzoruhukira nimwiyumvire nk'ivyo. Je n'abajije none kabaje hamwe turatuvuga ngo n'abarongozi ubu nabo ni ndongozi mugurumva mu gihugu abagicafuje mu buryo buteye ubwoba. Umugwizatunga ari yize erega nagiye kumurondera urumva baramuhumurije agenda neza mugabo nasubiye kumutumako. Ubu rero iyizire jewe twivuganiye iyizire. Hanyuma aragaruka turabareze neza andura navyishe rero bagwizatunga ivyo bavuze ati barabigenza ntibumva ko n'umugwizatunga yigenza ku mugwizatunga. Hariho abandi rero mwene abo mugabo iyo mubadenosheje barahanwa. Ico ndakabaha ko garanti vraiment umuntu azofata igiturire. Iyo mba n'igiturire umva sinokwirutse kuba ry'ibiturire. Iyo mba n'umukomisiyoneri sinokwirutse kuba komisiyoneri. Jewe ndakubwira ati jewe umuntu wese igiturire umuntu yonona itunga rya leta aba yononeye igihugu ategerezwa guhanwa. Iyi rero ibi bya sentare ubona twaragerageje twe turondera inyishu tribunal de commerce ubu twaciye tugira habe kuru y'iyungururizo kugira ngo binyaruke kuko urabona kare vyaherera aho nyene wacumenga biraheze. Turagira tugira iyungururizo turagereza yogenda tuvuga tuti tribunal special badutora imiti ko butungane murazi si ku bagwizatunga gusa. Diaspora irasinzira.